barazi gutambaza jiga bagarare ngaha n'abandi n'abalamnato ya bero meze neza urashobora kubabaza amazina yabo uno munsi rero ngo harashe harashe koko ngo ngaha ai ufate kwa kundi mora mugira nyonge kidogo tura ni kuri interview man ushaka abantu bite ni kuri interview jendi CEO jendo mu patron wabo ibyo turabigira kuri scene apana wewe uri CEO CEO gisigura mbo sinzi ku jendo mu patron wabo ari ibintu nitushobora kugira kuri interview baranyubaha sivyo me tushise kuri scene au turi gukazi na kupandiana utapandiana tutafanya vurugu ku stage manake naambia Tubekaze bakunze basanisa TV na mwese mukunda gukurikiranira hagufi ibiganiro tugenda tubategurira. I'm the founder and the CEO wa Sanista TV CC Hit Promoter. Turi kumwe ni Chamamare Generencha B. Yaga yaheze imyaka myinshi bro. Myaka myinshi ndibuka ama concert menshi yo ngani wewe grand frère. Ewa nani hatari. Ni hatari. Ya. Ewa Gitega kandi wagarutse. Ya nagarutse Gitega kuri Laidi ni manager wa Mukombozi niho yanzanye hamwe na Chombosi uraziko twararirimbanya ga featuring na Chombosi. Karimbo mwari menya na Chombosi hari projet kugakorera video mwari mufise yahereye. Mbo projet sinzi programme za Chombosi ariko jendi tayari ndiko ndarindira programme yiwe nimbari uburyo bubonetse tuca dukora video ebwana ya kali sana. Ariko aba superstar murantwenza urindira uburyo bwa Chombosi kandi n'igikogo mwakoranye why not toshiramwe umufungo nawe bro mbo ndashobora gushiramo ibikeya nawe bisaba ko niwe yafata decision kuko Jesse nshobora gufata decision kandi indirimbo si wanje indirimbo ni ya Chombosi bisaba ko imbere yo gukora kintu cyose kwijya ndirimbo niyo yairishe création niyo yazanye idée yo kwandika byose ni byiwiwe ni mistari yaranyandikiye Chombosi sasa bisaba ko imbere ko ndafata decision kwijya ndirimbo ndindira Chombosi muri no minsi wahevye kuririmba uri kurakora ubukoneseri cyane bw'impuzu ni ikibona cinjiza cyane gusumba ibindi muri ubwo buzi bubiri bwawe tukuziko kuko ubu turabona wamamaye gose mu bintu bijanye no kudandaza impuzu mbo en fait mbo urabona igihe cy'ama corona igizijya mbuzo zininjira amafaranga nanje navuye mu mikeke kininjira mu bidondo makayabu bidondo maomo ifiniko mu bidondo fashion urabona ko ndiko ndakubitapa mu mezi azabari bidondo magari imane shimwe fema Mungu atasaidia mtu wangu tutapafika tu hata gari zikikuwa 3 unazitia pale za kuuzisha inatosha si anakuwa bidondo magari bro ndibuka ko twigeze kare kiganiro kimwe mu hotel wari washikiyemo hajya uri kumwe n'inkumi akakudukubita no munsi nta nkumi wajuduganye Gitega oya kandi ugyase ari mudemu wanje ni bintu barabesha urabona aba urusaku numunzani urusaku surtout aba journaliste vraiment ibyo bintu mubireke ugya yari mu danser mu mugabo ashobora kwinjira muri chambre tukandika ngo tuzotamba ajya no gutamba murinda kugira ubu mfise aba danser bakogwa bane none abo bakogwa bane nca ndagyama nabo bose na mudemu mfise bidondine amusize muhira kandi niyo madame bidondine pour dire que kuna wengine wa bidondine sinzi bajya ba ex bande ni batro ba 4 ujya na mupanze 1 kubera ni mama lao man niyo muhira niyo pete mais nene ngoni shindiri bidondine nimekutuma nguo urireta nguo ngoni zireta sasa muri bidondo fashion gendo unzanire impuzu nagutumye kitu che kiri korogara ni nimero na ni nimero nazanya makamveti yangaha ya kamveti nagutuma wayiza kamveti nakuzanye ni imezuko menga ifise kilogo cha Chicago Belf gendo yizane tura leta abantu bazoibona surprise ni birebire iko chini sana mu mubegi tukipindi utakawia huko peke yako eba bidondo reka kumbure ndagushimire nibaza yuko zari nkumbutu kugira ngo abakonye kenshi kuri Sanista TV basubire kandi bakubone no munsi vraiment ndakunda kwanza Sanista TV abantu ndashobora kubabwira mu subscribe ku Sanista TV en fait ikindi kintu nshobora kubabwira
mkwe mnatupokea vizuri na sisi tutazidi kuja. Yeah, don't worry, hakuna shida yoyote kabisa. Usanzwe ufise abantu bakwemera Igitega urabizi, ushize kuri podium ibintu bimera neza cyane gusumba. Vraiment nshise kuri podium, performance yanje vraiment iraryohera abantu. Nico gituma bakunda kumamagara. Nduga kenshi n'abademu bagatamba bakogwa uno munsi nabazanye bakogwa beza kandi bazi gutamba zigyaza jiga bazozibona kuri scene ni probleme. Nazanye Bella, nazanye Ange, nazanye Lamnato. Bera Joy. Bera ni huyu. Muzobabona kuri scene. Yeah, barazitamba. Bera Joy. Yeah, come on Ingo. Barazi gutambaza jiga bagarare ngaha n'abandi n'abalamnato. Yeah. Bera meze neza. Urashobora kubabaza amazina yabo. Uno munsi rero ngo harashe. Harashe koko. Ngo ngaha ai ufate kwa kundi mora mugira nyonge kidogo tura. Ni kuri interview man. Ushaka abantu bite? Ni kuri interview. Jendi CEO jendo mu patron wabo. Ibyo turabigira kuri scene apana. Wewe uri CEO. CEO gisigura. Mbo sinzi ku jendo mu patron wabo ari ibintu nitushobora kugira kuri interview baranyubaha sivyo me tushise kuri scene au turi gukazi na kupandiana utapandiana tutafanya vurugu ku stage manake naambia ni guturisa muriro wasani mjiandae generate bidondo ku podium na ingia na wademu hawa wanne na watusua leo mtaiona bila shushe. Asante sana Bidondo. Kura tano bro.